mwaramutse mwese muri ko murakurikirana ibiganiro kuri Radio Kazoza FM turabaye kaze mu kiganiro ngerurira ntiyarinzi sabira nza kugikoresha ngaha mu buhinga bw'ivyuma ngo ndiko ndayifashwa na plaisir usenga imana niwe ariko aradufasha ari mu maji kugira ngo abashikire neza aho muri hose mu buhinga bw'amasanamu ndiko ndayifashwamwo na DJ Bubu niwe atuma amasanamu abashikira ku buhinga ngurukana umenyi kaze mu kiganiro ngerurira uyu munsi muri ngerurira turaza kuvugana kubijanye ni higanwa y'ireresi cyangwa isinema izoja mu higanwa ryitwa Fespaco cyane cyane muri iryo higanwa turabona amasinema avuga ku bintu bijanye n'imico n'akaranga n'ikibano muri ivyo rero tukaba tuzi yuko kugira ngo uje muri iryo higanwa ari ikintu gikomeye kiba cyakoretse ari ikintu mu gifaransa bavuga opportunité idasanzwe uyu munsi rero tukaba twaronse umutumire aza kutubwira kubijanye n'ireresi yiwe ni sinema yiwe ariko kandi nawe nyene yarashizwe ku rutonde rw'amasinema azoja muri iryo higanwa uyu munsi tukaba dufise umutumire musanzwe muzi twaramutumiye mu kiganiro ngerurira ubuheruka uyu munsi akaba yagarutse kugira ngo atubwire kubijanye n'urugendo rwiwe nk'umuntu akinisha amasinema umuntu yandika akaba yagendanye na mugenzi we nawe se wundi ni Loic reka tumuhe kaze karibu mu kiganiro ngerurira Loic urashobora guca wivuga iby'iwawe aho ugeze uyu munsi ariko kandi turagoye akajyo kugira ngo widondore murakoze cyane ndabashimiye nitwa Loic niyo nkuru nkora amareresi mafilm nkaba ndi umurundi mbanga mu Burundi ego hanyuma Loic tubibutse yuko ari we yakoze abantu bita realisateur yakoze iresi yitwa Before 16 turafise ibibazo byinshi tuza kubaza ariko mu ruhande rundi turafise umutumire yaherekeje Loic kubijanye n'ivyo nyene baza kutubwira uyu munsi mu kiganiro ngerurira kaze ku ruhande rwanje ndafise uwo bita Evrard nawe nyene kaze mu kiganiro ngerurira turabaye akajyo kugira ngo mwidondore neza amahoro murakoze nitwa Ngendakumana Evrard Benjamin nkaba nize ibyo gukora amareresi akaba ari n'ibyo nkora kuno mwanya nkaba naragize ari je naterateranije amasanamu yose Loic yashoboye gufata muri Before 16. I was still a child, a minor. I was introduced into a world that was unknown to me. I had to start taking care of a child that I didn't expect, I didn't look for. One of my biggest fears is to lose my child. ego nkuko mwabonye abatumire bacu bamaze gushika neza kandi namwe bwe mwese muri ko murakurikirana iganiro turabakiriye twongera tubifuriza umunsi mwiza ikibazo cya mbere ndakibaza Loic nkuko uri umuntu wakoze iyo sinema Before 16 mwiyumva gute ko isinema yanyu igiye mwihiganwa Fespaco bizana umunezero mwinshi kuba filme yawe yarashize muri Facebook ni platform sinzi gute navuga platform ni urubuga kugena urubuga ruha ama opportunité aba cinéaste bose muri Afrika rero nk'umurundi umwe agiye muri iryo higanwa ni ikintu gikomeye cyane kuri je na career yanje ngabo kandi no ku Burundi kuri cinema ndundi ni haciye kinininya tudakora haciye kinininya cinema mengo ya yamye gatonya rero ni ikintu kije kwatsa kandi uyo muriro warusanzwe uri muri cinema
hari hacigiye kinini utari kuraka ego numva no murundi ari karatera imbere kandi urumva yuko icyo gikorwa uri kurakora kimenyekanisha n'ishusho ryiza n'akaranga n'ubushobozi bw'ugaruka rw'abarundi isinema yanyu before 16 ivuga ku nkuru nkoramutima ni igiki cyatumye ukora kuri icyo kivugo mu isinema yanyu nguvuga kivugo cya before 16 kubera iki bikenewe kubiyaga ko kuri uyu munsi icambere novuga ni ibintu ducamo kenshi tutavuga kubera twibaza kumbure biteye isoni kubera twibaza kumbure nitwayivuga abantu badufata gute hama tukagenda twubaka uyo muco wo kutavuga ibintu nkoramutima rero guhitamo kuyikora ni harimo ibintu nyene bikuvugisha harimo nk'umusineas mu filmmaker umuntu akora amareresi tujeje kuvuga ivyo bintu bitavugwa tuje kuvuga tujeje kuvugisha iyo silence ni gute iyo silence iri mu mitima y'abantu tuyivuga igasohoka rero ni histoire muri mu histoire menshi ankorako rero nahisemo kuyikora kubera harimo nico kintu cuko nangira ngarukako iramvuga hakaba ariyo nico kintu kindi cuko ni ababicamo n'abavyeyi bacu n'abana bacu rero kuba atacuri udashatse kuvuga kuri ico kintu biraza bikakugaruka ko nawe kwera utakivuza wari ufise ikintu cyo kubivugako ego ikindi nacyo twagomba kumenya ati mbega mu rutonde canke mu rukurikirane mu kwandika iyo rero canke iyo sinema yanyu mwabigenjeje gute kugira mubashe gutuma ibigumbagumba vy'abo bantu bariko barakina n'ivyiwawe biserugwe n'ubuzima bwabo nukuvuga ijya parcours bariko baracamo wabigenjeje gute kugira ngo biserugwe uko nyene nabigenjeje hariho ikintu cuko inkuru tuvuga si twebwe tuzivuga inkuru zonyene nizo zivuga mugabo rero bivanye n'ama circonstance uhura nayo bakakubwira umwana narakwiza imyaka 18 kugira ushobore kumukora inkuru cyangwa gwera yisinyira avuga ngo jewe ndavyemeye ko munkora inkuru ari urushuronka kuri mama wiwe cyangwa nawe nyina ashobora kuruguha imyaka 16 arashobora kuruguha mugabo ntaba arakomera bikwiye ku buryo ivyo bintu ndashobora kumuzanira ingaruka mu myaka iza rero nitwari dufise ukuntu dushobora nitwari dushaka kumwerekana ku buryo mu myaka nk'ingahe yakuze bishobora kumuzanira ikibazo twabikoze ku buryo dukeneye kurinda agateka kiwe cyane kumurinda nawe nyene nico gituma mu sinema yaduhereza umugongo ntitwamubona yabahereza umugongo cyane tukabona amabarabara asigura inzira ngo rugendo bagira asigura iyo parcours nyene turabona amadirisha kamera iri ndani mu nzu mu idirisha tubona hanze bisigura umwana akeneye uri ndani urakeneye gusohoka urabona ahantu uca mugana ushobora kuhaca na hato rero nico kintu cuko twagerageje kwinjira indani kugira dusohora ivyo biri indani kurusha ibiri hanze yandi majambo mwaserura ibiri mu mutima mukoresheje ibintu dusanzwe tubona nk'umuntu ari mu nzu akabona ibiri hanze nukuvuga adashoboye gusohoka hanze ngo hari ikintu kiri mu mutima mwashaka guserura nini naho twari duhagaze cyane hanyuma iyo reresi ivuga ku kwiyakira ikintu cyitwa resilience kwiyakira inyuma yo guca mu bihe bigoye ku rukundo kandi no ku mubabaro nibihe bigumbagumba canke icigwa mwiteze kubazoyiraba canke kubayiravye kuko urazi yuko twasanze turabakiriye hari igihe yigezwe gushirwa habona nibihe bigumbagumba nibihe bintu biri mu mitima y'abantu canke mwebwe abantu mwifuza yuko bayakira gute avec quelles émotions igituma twaravuze iyo nkuru icambere nuko abantu bamenye ko bihari bamenye ko ni inkuru bategeza kuvuga mugabo kandi umaze gukora sinema umuntu wese acatangura kwifata uko abibona mu ruhande arimo rero kuba ukoze iyo filme ndifuza si itegeko harimo ico kintu cuko nifuza ko abantu bamenya ivyo dukora
ibyo dukora mu nzira ya nimba hari ico ndagukoreye kibi giherenga aho canke kizobandanya imyaka n'imyaka kuko ni ibintu biguma mu mutima rero ico kintu cyo gukora ikintu ku buryo abantu dufata izo responsabilité tukavuga ni gute hako no bikora ni gute ahubwo jewe no bikingira kurusha kumva ko bategeza kubikora ahubwo wumve ko urengeje kubikora uje no mu nzira yo kubikingira kuvuga iyi sinema yawe before 16 ifite intumbero yo guhindura uko abantu babona ibintu ariko kandi bategezwa guca bafata ingingo kanaka mu buzima bwabo cyane hanyuma n'uruhe rugezo imibano n'imico y'ikinyafrika hamwe n'ibigezweho vyagutumye wiyumvira gutunganya iyo sinema before 16 ni ivyo nyene nko mu Burundi hari ibintu byinshi utavuga ko byinshi cyane kuri iyo sije ho nibaza ko ari byinshi cyane ni ivyo bintu nyene twama ducamo tutavuga nuvuga n'ubuzima bwa misi yose abantu bacamo n'ubuzima bwa misi yose abantu bacamo mugabo kandi twebwe mu nzira twayikozemo hari mu nzira yo gukorera kuri iyo sije nyene kuvyerekeye sexual health reproductive health ni twahagaze kuri cadre imwe amagara afatiye ku gitsina kubona isinema yawe before 16 itogwa mwihiganwa muri Facebook nuko bayakiriye neza bayihaye amashugwe ni giki mwiteze muri iryo higanwa twiteze giki murindiriye uko kigaragara twiteze byinshi muri iryo higanwa kuko ni higanwa rikomeye muri Afrika ni higanwa rikomeye si no muri Afrika gusa no mu kwisi rero kuba filme yanyu iri hajya ni birugurura imiryango twamye twifuza kuva kera mu Burundi mugabo kandi tuguma dushiramo inguvu kugira nyene isi imenye inkuru zo mu Burundi imenye uburundi ko bubaho imenye ko ku buryo tubandanya dukora ibintu isi ikeneye apana ku Burundi gusa mugabo isi ikeneye mu nzira y'abarundi ibibazo twari twateguye ku bwa Loic rika tuce tubazana Evrar nawe nyene agira ico ashikirije Evrar wewe kibazo ca mbere mbega wabigenjeje gute kugira ngo ugumane uburyohe nico iyo reresi yisangije ikintu citwa authenticité mu kutibanga cyane ku bihe by'umubabaro canke ibihe by'ugukira kubera hari habaye akazi ka mbere Loic yari yateguye mu kwandika hanyuma mu kuja kurondera ayo masanamu yose je tumaze kuganira maze kumpa ibyo byose yaronse byose kuri terrain nuvuga yuko jewe ico nacangerageza nagerageza umwanya wose ngume ndi kukuri kwivyo we ashaka gushikako ariyo twakwitiye authenticité nuvuga yuko ngerageza kutaba byinshi mu mabaro kutaba byinshi mu munezo cyangwa mu kwiyumvira hama nkagerageza kuko ibyo yazanye avuye kuri terrain ni byinshi cyane gose muri ya histoire ya Elizabeth n'umukobwa wiwe bafise byinshi bavuga jewe rero aho nacangirayo no guhitamo nikihe no hitamo kiza kubandanya gifasha iyi filme ku buryo yuko tutaza kuba muri byinshi cyane tugumeyo canke tuze kuguma muri bike ni nego kazi rero kiwanje rero cangerageza rero guhitamo nibihe ngumana nibihe nkuramo nibihe ari byinshi gute tubigabanya gute umuntu ashobora kwiraba akagira umwanya yuko yumva umengo umubabaro ni mwinshi ngo akagira umwanya yumva yuko umengo hariho kwizera kuje akagira umwanya kumengo araruhutse nyabantu abona yuko umengo kazoza kawe imbere kazoba gahari numva ni gikorwa kitoroshe none wakoranye gute na Loic kugira ngo urukurikirane rw'imikino rw'inyifato n'imigenzo yerekanwe muri iyo sinema bivuge byinshi gusumvya amajambo bitarengeje urugero ni kuvuga yuko Loic yarasanzwe yakoze akazi
kashemeye cyane gose mu kwandika hama ageze kuri tera afata amasanamu n'amajwi yararengerejeho urugero rw'ivyo yari yanditse hama amaze kubinzanira jewe uko twakoranye nuko yarambwiye ivyo ashaka byose biri muri iryo mpapuro ni byateguwe byose bihari hama jewe nkagerageza kumushikiriza canke kumupropose ikintu hama wewe rero akacaza rero tukaganira kuvyo namupropojeje tugaheza rero tukaza turubaka ibice ego ikibazo ca nyuma nizere yuko nawe nyene uza kukima ku muco ce turangiza hanyuma wowe ico gikogwa wakoze kuri yo reresi mbega vyakunguye iki emotionnellement wabigenje gute kugira ngo ntutwagwe n'ibishobisho wowe wafasha ibikorwa ego iki gikorwa cari gikorwa gikomeye cyane gose ku buryo yuko inkuru yabajya abantu babiri ni inkuru itobura gukora ku muntu ari wese ni inkuru cyambere nshimiye cyane gose ko yankoze ko igasura kandi kanyibutsa yuko hari ivyo ntegerezwa kwisunga mu buzima aho ni mu buzima bw'iwanje hanyuma ku vy'akazi byampaye igikorwa gikomeye aho nari maze igihe kinini nakora ibintu bishemeye byubatse bigoye bituma ngerageza kugusumbirizaho ko nahora nkora urumva rero ni ikintu ciza cyane gose ni ikintu shima yuko twokoma dukora gutya tukaronka ubuzi bukomeye aho natwe twenyene twirushirizaho tukisumba I was still a child, a minor. I was introduced into a world that was unknown to me. I had to start taking care of a child that I didn't expect, I didn't look for. One of my biggest fears is to lose my child. murakoze cyane Evrard kubona mwitavye ubutumire mu kiganiro ngerurira murakoze cyane Loic kubona mwitavye ubutumire twizere yuko n'igihe kindi tuzobatumira muzoza mutubwira vyinshi kubije n'ivyo mwakuye muri Facebook ariko kandi kubikorwa byo muri kazoza tubifurije gutera imbere tubifurije kubandanya mumererwa neza mu bikorwa byanyu by'abakinyi b'amareresi n'abayikinisha n'abandi murakoze cyane turabashimiye cyane gose mugira ibihe byiza namwe mwebwe mwese mwariko murakurikirana ikiganiro ngerurira aha niho tugarukirije yari Tiarenzi Sabirana ariko ndayikoresha mu buhinga bw'Imana ariko ndayifashwa na Plaisir usenga Imana hamwe na DJ Bobo hariya mu masanamu yadufasha kugira amasanamu abashikire neza mu bandanye mukurikirana ibiganiro kuri Kazoza FM na uta